ahubwo jewe muri kino gihe mfise ikibazo kuri jewe nkagira n'ikibazo ku bandi barongozi, baba abarongozi bo muri Senarede, baba n'abarongozi bo mu yindi migambwe canke imbere n'abarongozi mu nzego z'igihugu. Maze amezi abiri ngarutse hano muri kino gihugu, wumvirije abantu muhura hose, ikibazo ca mbere ubona yuko ubu kibaraje ishinga ni iki kibazo c'inzara. Abarundi barashonje, abarundi hariho abicwa n'inzara uyu munsi, abarundi hariho abatari bake bomugwa n'inzara bagati wabo bagahungira mu bindi bihugu, cane cane mu gihugu ca Tanzania. Rero iyo uri umunyapolitike aho uri hose, ico kibazo gishika kuri iyo nyungu ikomeye y'ubuzima bw'abarundi wotegereje kucicarira n'ingoga ukagitorera inyishu. Ico kimwe rero n'ikibazo kimaze iminsi, no kuvuga iki kibazo cyo kuganira. Si ngombwa rero, si vyiza na gatonyi yuko abamagaye kuganira aho kuja muri iyo nzira batangura gushamirana hagati yabo. Nukuri ibiriko biraba mwishirahamwe Senarede birabaje kubona yuko abo abarundi baraba muri kino gihe bati nibo bazoshobora kudufasha batugira imbere muri ivyo biganiro, batangura gucana nk'uko biri. Kenshi imbere ukibaza uti abo bacanamwo gute, kandi muri bo harimwo abo twokwisa ahubwo ko bafise iminsi myinshi mu buzima bwa politike. Ugiye kuraba abarimwo muri Senarede, abigeze kurongora igihugu c'u Burundi turimwo, harabigeze kurongora n'amashinga amateka, harabigeze kurongora n'abankenguza amateka, harabigeze kuba ivyegera vy'umukuru w'igihugu, harabigeze kuba abashikiranganje. Ibiki abantu bakoze imirimo ikomeye, abantu wagira uti nibo ahubwo boshizemo ubukerebutsi n'ingoga ngo barondere inyishu ku kibazo c'u Burundi. Mugabo urabona aho ibintu biri, birateye agahinda, birababaje. Ico nipfuza gusa jewe muri kino gihe nuko kwikubita agashi kugira tubone yuko inyungu nyamukuru dutegerezwa gukurikirana si inyungu ku muntu, ni inyungu ku gihugu. Ndibaza yuko atamyanyagihugu nimwe ashima amanyembwa ariko arabera muri Senarede, ntateka na gatonyi aha iryo shirahamwe abarirongoye n'abaririmwo. Noneho nta n'ikintu biriko birazanira abarundi bipfuza bati ahubwo nibakora ivyankenerwa byose baganire, hanyuma iki kibazo kironke inyishu, amahoro abodeke, ashinga imizi, abarundi babandanye bahangana n'iki kibazo nyamukuru umengo cabaye igituro c'iryanduruko c'ubukene, atanumwe ukigera umutwe mu kino gihugu.